Iyireresi ya vyamaho igitangura yatanguranye n'uyu mukinyi bita Alice ariwe wuyu mukase wa Nono, umugore akina akaze cyane. Abantu benshi bazi neza na neza yuko uyu mugore bamwanka kuko bavuga yuko ari umuntu w'indambi. Bari kumwe na Mutama Banderasi n'ubu bakiriko barakinana mw'iyi sene arabagome. Ndibaza neza na neza mwarabonye ko yatanguye se wa Nono w'ukuri bamwishe papa wa Nono apfuye. Ubu nawe nuwo batazira babuji, nawe n'umwe mu bari batanguye gukina Iyireresi ashakina apfuye. Hamande yaho mwarabonye abantu benshi bagiye batandukanye babafigira, ndetse gushikanaho mubona ko uyu munsi bariko bagende bagwira. Hari uyundi nawe yari senge wa Nono ariwe uyu mama Françoise, nawe n'umwe mu batanguye gukina Iyireresi. Aha mwarabonye n'abandi bagiye batandukanye babatama n'abanyokuru baje bivanye n'isene zari zikenewe. Mwarabonye uruyoya bakinishije, ari nako rwagarutse rugakina kandi ari kibunduguru, ari nako rwagarutse kandi rukaguma rukina. Aha twoshimira rero umumama w'ugo ruyoya yemeye kurutanga kandi akarutanga rukivuka giheza kurubyara. Aha rero ko urumva kwasikiye muri game. Hama muvyeyi nyene nazanye vya bintu imwe twavugana yuko nzozana bimwe natorana wa mwana zamvanda na mumwa gwa ruzogi hamwe n'udufoto byari biri kumwe, nivyo nazanye, nivyo vyibi ngaha nibi ngibi ngizi mvanda uruzogi. Hama sinzi ko umwana yoba ari hafi ndamubona nako tora kwanza mbabare n'ukuri ko nabizanye mukamwanya. Agasakoshi natoranye urabona imyaka ni myinshi karashwanyaguritse, naravye sinokashisha mu bantu karateye isoni, nukuri mumbabarire. Tuvuye kugo ruyoya dusa tubona abandi bantu benshi bagiye batandukanye, eka si benshi cyane kuko nk'igice ca mbere c'Iyireresi cyahejejwe n'abantu ubakeye cyane, aho atabantu benshi bagiye bakina. Abantu bagiye bigaragaza n'uyu Alice na Banderasi n'uyu mwigeme. Rero wewe ntopfa nibagiye, ahubwo riwe yabaye n'umukinyi mwiza wa mbere w'umwaka, ariwe Uwimana Angeneyira Nono, akina nka Nono, akina nk'umwana agowe. Aha igice tuvuga yuko cyahereje kwaba bakinyi nibo cyari gifise kandi n'abakinyi bitwaye neza cyane. Reka ndabibutse ko ku ruhande rwa kamera hari uyu X-ray bamu na Niji Pro, nibo bantu bari bahari kuri assistant director na script. Hari uyu mugabo bita Patient ariwe batazira ngo ni PS, aho n'intare ariwe batazira n'intare. Uyu Jesus batazira ntare niwe yarahari kugira afashe kuri sound, eka n'abandi benshi baba baduherekeje kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Ndabibutsa ko Mayer Kiravu nawe yarahari kuri behind the scene kugira ngo mushobore kwibonera ibintu kuntu vyagiye bikurikirana. Reka ndababwira ati ibintu biracasa neza cyane, tuve mu gice ca mbere tuje mu gice ca kabiri. Ndibaza mwarabonye yuko uyu mukinyi Toma ari nawe yabuguruye iki gice ca kabiri bagiye gutora umwana. Toma nawe n'umwe mu bari bahishikiye, ndetse na Mayer Kiravu akaba ari umwe mu bari bashitse kugira ngo bashobore gukina iyi sene. Aha turiko turagenda turaba abakinyi bagiye bazamwo bashasha uko bagiye bakurikirana. Aha ni benshi mwagiye mubona batandukanye bakina, bamwe bavamwo bagenda, ariko ndabibutsa yuko n'abandi bakiriko baraza. Aha naho rero ubukurikira mwakiye mubona yuko hajemwo uyu yundi mu mama ariwe bita Merize, niwe mukinyi nawene mushasha yajemwo, ariko arakina uyu munsi, ariwe avuga ko yatoye urya mwana. Ni uyu bahebiyake X-ray bamu yaje kandi aza nk'umuntu w'umukozi w'umupagasi wa Banderasi bari kumwe na Patient. Aho turiko turabona mwibi bice ko Patient ari yapfuye, aho sinzi ko yapfuye, sinzi ko vyagenze gute, ariko tuzomubona. Okay, jembo ni ibintu ko ari sawa. Rero uno munsi nyene
shaka ko ico twayaze gikorwa. Cha gikorwa nyene shaka kana mwigize kutubwira kagakobwa. Ego kimwe gusa wibuke ko nakunda ahantu hari abantu benshi. Okay, nakibazo ndavyibuka kandi urazi ko twebwe turi abantu bari serieux mu gikorwa. Hama ndibaza wowe wamaze kumutelefona Steve kugira ategure ibikoresho byo kugatagura ibihimba byose tubishire hamwe. Turabe ko ejo nyene umuntu ufata isafari kandi nabo ba boss bawe nabo batuvurura kandi nko bwa mbere. Aho turiko turabona rero ko yagize ikibazo, abo ni bamwe mu bakinyi rero twagiye tubona babaye hafi y'iyi sideresi ya VYAMAHO ndetse n'abandi benshi muzoguma mubabona aho bazogenda baza. Reka ndabibutsa ati nyuma yari kiramvu mwariko muraganira mubandanye muraba iyi reresi ya VYAMAHO, turi kumwe na X-Ray Bamu ni pro turi kumwe ku ruhande rwa kamera, assistant director ariwe wuyu PS. Ndabibutsa ko ari mayeri kiramvu kuri bihende sene nziza cyane zitunganijwe ari naje garuka nkazibaha ngaha kuri INYISHU media. Kasi VYAMAHO gusa n'izindi ngiye kuzibazanira mu minsi mike cyane. Ciao. Hama muvyeyi nyene nazanye vya bintu imwe twavugana yuko nzozana imwe natorana wa mwana zamvanda na mumwa gwaruzogi hamwe n'udufoto byari biri kumwe. Nivyo nazanye nivyo vyibi ngaha nibi ngibi ngizi mvanda uruzogi. Hama sinzi ko umwana yoba ari hafi ngo ndamubona nako tora kwanza mbabarire no kuri ko nabizanye mu kamwanya agasakoshi natoranyiraho n'imyaka ni myinshi karashwanyaguritse sinaravye sinokashisha mu bantu karateye isoni mukuri mu mbabarire. Hama none umwana ari hafi ndamubona uwanje amufunga sikibazo ahubwo uzi ko ujya muhungu aryamye hajya mu bitaro ari muri mbure wande baje kwica none bagira mu nzi wanje bagahindukana umwe akarasa mugenzi we. Icyumba ukeneye uyu munsi nyene ine kiziga cyanono kandi ndazi kubishoye. Hama ibi bisiguriye Iki kibazo narizi neza kuza kukimbaza ariko nugira ikibazo namube gusigura byinshi kuko ndazi neza ko abantu bakino gihe ikizere cyaragabanutse. Wahibi yake